Nshuti namwe bakunzi mubandanya mudukurikirana ngaha kuri Azwan TV, turabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko twabibemereye, dufise ihangiro ryo kubandanya turondera abajene bafise ibyo bariko barakora na cyane cyane mu kwiteza imbere kandi byongeye ari n'abanyempano. Uyu munsi rero turi kumwe n'abasore babiri, ndabita abasore canke abagabo, biraza kuvana baraza twidondora. Nibo nshaka yuko uno munsi dukorana na cyane cyane ko abanyengabirano, ndazi ko harimwo musanzwe muzi, ariko reka ndabareke bidondore, hanyuma mu mwanya muto cyane ndababwira ico tugomba tuganira. Ariko rero nimba utarafyonda subscribe ndagusabe nturengane utabikoze imbere yo kubandanya ikiganiro, wibuke jeme, partage ndetse unatubwire n'ibyo wifuza twokora cyangwa twohindura ngaho muri commentaire. Kambanze ndabaramutse mpereye kuri uyu rekuramutse ariko barakurikirana Azwan TV. Ndabaramukije abariko barakurikirana imbonesha kure yacu ariyo yanyu Azwan TV. Urakoze cyane. Nitwa Irakoze Jean Marie Vianney bantazira VY Tizo la Market, nkabandi umuririmbyi mvuka ngaha mu ntara ya Muramvya ku mutumba w'Ubusekera, ahantu mwashoboye kudutera iteka mukadusanga. Asante sana. Nibaza ko abakunzi ba Azwan TV murazi ko atari rya mbere dukoranye, reka twumve na mugenzi we. Ego nanje nitwa Mugisha Patrick wa Mutazira Pajos, nawe nyene ni zizose za la Market. Zirika zose za Market kabisa. Yego. Rero bakunzi bacu nko nayo babwiye, abaturi kumwe n'abaririmbyi bo ngaha nyene nkuko mwamaze kuvyumva aha nyene imuramvye. Rero no munsi twabagendeye kubw'igikorwa bariko barategura gukora muri wa mugambi nyene wo kwiteza imbere, bakaba bariko barakora ibikorwa by'iterambere. Nkuko mwabibonye twazungurutse hatari hake, mwababonye tuko turazunguruka tugendagenda mu mabarabara. Mwabonye hari barabara bariko baratwereka, ndashaka batubwire byinshi kubijanye n'iri barabara, mbega uwo mugambi wabo umeze gute, ni barabara ryakozwe hama ntiryashika aho bashaka yuko rishika. Twifuza kumenya byinshi kuri ibyo, na cyane cyane ko ari wo mugambi bariko baragomba kubandanya. Mwamaze kubyumva n'abaririmbyi, ariko iruhande y'ibyo bakora n'ibikorwa by'iterambere. Reka tubahe ikaze badusigurire uwo mugambi ukungene wari utunganijwe, bongere banatubwire mbega ni kubera iki wagarukiye mu nzira batashitse aho bashaka. Ikaze n'igiwanyu. Yego. Ubwa mbere ho tubanze gushima cyane kungene mwaje kutitarika mu kuduha kano karyo ko kugira ngo tuvuge ikikiri ku mutima. Ikikiri ku mutima nacyo ni ikintu twebwe mu ncamake nkuko babivuze, cyadukoze ku mutima cyane, aho turi ku mutumba mwiza wacu wa Busekera, hama akabatama barabara y'imigenderanire myiza meza ashemeye, atuma ibintu by'ibitandazwa biva ku mutumba wa Busekera bitandukanye bitashoka neza, ahandi naho bikaruhisha abantu babikora cyane. No twebwe nk'abajene twavuga ati no mutumba wacu twoshobora gukora iki kugira ngo tuwuteze imbere. Turabona ko icyambere gihaze mu ruganda ati amabarabara, nico gutuma twaciye twumva ati reka rero dushireho uruganda rwo gutanguza ukungene tworonka ibarabara ryiza. Nkuko mwageye murabibona rero ibarabara intango ryaryo ubu ho rigeze ni ngaha, aha rero ryari rigeze niho tugomba gusubira gutangurira kugira ngo turigeze aho kubita kwa Demi kuri RN1, niho tugomba turigeze. Iri barabara urabona dushaka rihuriyemo imodoka zibiri, haba nyene mu kuduga mu kumanuka imodoka zihahurire, kugira ngo y'amabarabara meza ku mutumba wacu wa Busekera tuyaronke, ibitanaza vyacu turonke kungene vyideplasa vyoroshe. Urakoze cyane. Tukora rero iri barabara. Urakoze cyane. Ariko turiko turaraba, twari twabonye yuko hari irindi barabara kandi n'imodoka zishobora kuza zigashika hani Busekera. VY kubera iki kwiyumvira gushira irindi barabara kandi hariho irindi rya iri hasanzwe? Neza cyane. Urakoze kumba ico kibazo. Igituma twiyumviriye gukora irindi barabara rigira kabiri rijya mwabonye hajya, twarikoze twari tukiri abana haraciye igihe, kandi twarahuye n'ingiramizi nyinshi ke twariko turakora rijya barabara, kuko abantu basaba umengo ntibatahura iterambere cyaricyo, ariko mu nyuma ubuya imodoka zirashika, hari imodoka nyinshi ziza gupakira ibiti biciye mu rijya barabara kandi bikazana akunguko ku mutumba. Kugira ngo twiyumvire gukiri naryo rigira kabiri riza rivuye kuri RNL gashika muhira, nuko twifuza yuko byorohe cyane bigira umuvuduko urenze wari uhasanzwe, kuko nimba
imoto izoshobora kuva hajya igashika ngaha, imodoka ikava hajya igashika ngaha byoroshe, bizorusha kuko hariya hari kure cyane mugahazo bari hagufi. Urakoze cyane. Mwari mwatanguye barabara kurikora n'ibyo kandi igihe cyari giheze. Nizihe ntambamyi zatumye mutabandanya kurikora? Intambamyi zabaye nyinshi, murazi kenshi umutumwa Paulo yavuze ati iyo nifuje gukora ibyiza ibi binyitangiza imbere. Hari igihe umuntu yifuza gukora icyiza mugabo akaba ari abandi nabo bariko barakigwanya. Rero harabaye abantu bashaka kumera nk'abatugwanya, ari nacyo gituma mubona ibi byatinze. Mugabo ingufu zabo nibaza yuko zagiye zirasendwa kuko icyiza burya hajya gukora icyiza ni nk'itara rimurika, burya ntawe uzibira umuco. Umuco rero wamaze kuba wase, nicyo gituma twifuza ko uwo muco womanuka ugashika hariya ukazomurikira. Iyi ni RNA nibara w'icyaka bava muri Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Somali, hari imodoka zicanga ziva mu ibyo bihugu. Rero uzoba umuco nityamara gushika hajya wanashaka bakabona pankarate ibusekera iwacu tuba turiko turamenyekanisha, kandi bizogenda neza cyane kuko dufite umutumba w'iwacu, tufite indoto zikomeye gose. Nicyo gituma turiko turakora ibikorwa by'imihora izotuma tugendegwa n'abanyamahanga, tukaronka amadovize turi ngaha ku mutumba. Uvuze ikintu kidasanzwe, uvuze uti hariho abansi b'iterambere n'igihe umuntu ariko agomba guteza imbere igihugu. None mbega nta mpungenge z'uko abo bantu bababereye intambamyi n'uwo bashobora kubabera intambamyi? Neza cyane, ubutambara na mukeba ntakubita urugohe, ariko twimirije ikivugo cyacu ni hako twotera intambwe n'imwe dusubira inyuma twoshima gupfa turiko turagerageza. Rero twebwe kandi ubuye turi nk'umusirikare ari kwifarasi yera yambaye inkota ndende n'umuheto agenda ararasa kandi agenda aratsinda. Rero twebwe ubukweri tugenda turatsinda nta birebire. Abatugwanije ubwa mbere kwari ukwihenda, ndibaza ko batabahari, abazoba bahari nabo bizokwimanya n'Imana yabo kabisa. Ndabashimire kubona muri ko murakora ibikorwa byiza nk'ibyo biteza imbere igihugu, na cyane cyane yuko aho tugeze uyu munsi twifuza igihugu giteye imbere nk'uko mubizi mu 2060, ariko kandi igihugu cifashe 2040. None mbega muri ibyo byose mumaze guca iryo barabara mwavuze ko amadovize ashobora kuza, mwashobora kutubwira ni gute mwiteze kuzozana amadovize hano ku mutumba w'iwanyu biciye mwiri barabara? Ngire nsigure uwacanyunganira, ngire nsigure gato mu buryo bubiri. Icyambere na mbere twebwe turafise icyayi ngaha ku mutumba wacu ahiteza. Aha turafise abantu bahingura utuntu tugenegene tukugwa n'abazungu baje gutembera iteza. Nukuvuga kandi barinda kuzigura, nukuvuga inzira ikahaba bizoroha ingene badandaza amadolari azinjira cyane. Aha turafise ubutunzi bwinshi, turi impande y'ikibira, ikibira n'ubutunzi mpuzamakungu. Rero ngaha nta kibazo tazoyaronka. Mushatse kuvuga rero ko irya barabara rigenda iteza atacyo ryari rimaze canke nibwira mugomba ko gusa bice iwanyu? Bo kubisanzwe rirakimaze mu bundi buryo, kandi birafise n'icyo bimaze no ngaha mu bundi buryo nyene, kuko dufise target twebwe. Target nayo umuncamake urabona twe generation natwe dukeneye kubaka umutumba w'iwacu haciye ko y'amabarabara n'ibindi. Urabona ko nk'uwunyi ubworozi hajya burahari, twe warorora inkoko, intama, impene, inka, ibyo byose ni ibintu iri barabara ryacu bimaze kuba ishikaho neza. Umuntu aza kugurira uworora bica bibworoha cyane, ukavuga ati nyimba ndakubwiye ku isaha ku minota ndayikurikiza. Izero n'ibindi ku ibintu bituma iri barabara ritubera ryiza kandi zotubera ryiza, kuko iri barabara uri kuraraba hariya mera nk'umurabishanye uri kuraba hariya rizana, urabona ko ryageze ngaha. Aha rero ryarigeze niho twari tugejeje, turi kuri kavari, urabona ko rakayira. Ni ukuvuga ko nari abamama benshi baba biviye kuri RNA bimwereye akayoga, ugaca usanga imizi ya bino biti ubona irabatega mu ijoro n'utuganya karo kifu abwiye kwibarabara, ugaca usanga agatenga bibaye ko yasoma utuyoga. Urumva zose n'izindi ntambamizi turi imiryango itafunguye kubera inzira z'imigenderanire zitameze neza. Urumva rero tuko turakora kugira ngo tugerageze korohereza abanyagihugu natwebwe nyene
ivyo bikaca biba vyiza. Murakoze pe. Murakoze cyane Pajos. Hama mu kurangiza kino kiganiro ndashaka kumenya ni iki mwifuza gusaba abazokurikirana kino kiganiro buciye hano kuri Azwan TV. Jewe bwanje mere kuco ndiko ndasaba bariko barakurikirana TV yacu, TV iriko iraduha amateka ngaho mu ntara yacu ya Muramvya, nuko boba abantu bashikana ibintu kure, na cyane cyane barabona ko TV iri ku mbuga zose, nibaje ku mbuga zose nyene bakora ibijya bikorwa byose bikenewe, hanyuma turaye ko amakuru yoshika kure kugira ngo n'abandi gwarukana go bafite imigambi nk'iyacu nabo bagende barabona kungene bo kwiga kugira ngo nabo bateze imbere aho baba babaye. Sebwe mbere turafite n'akaririmbo turiko twategura kavuga ati iwacu ni iwacu kandi iwanyu ni iwanyu, naho bamukitaka imuhira ni muhira. Kweli kabisa. Viwai iki usaba abakunzi ba Azwan TV muri rusange, na cyane cyane abakunzi biterambere ry'igihugu bashobora kuba bumvise uyu mugambi wo guca rino barabara riduga ku mutumba wa Busekera ariho musanze mwaravukiye nk'abaririmbyi b'Imuramvya, mbega mu basabiki? Ikintu cya mbere nomanza gusaba ariko barakurikirana Azwan TV, nimba atarakora subscribe namanza agire subscribe kugira ngo ibi bintu ndiko ndavuga siwe ukeneye kuvyumva wewe wenyene, bisangize n'ubundi kuko ni ibintu bihambaye cyane. Hama ndasaba abajeje intwaro kudushigikira mu bikorwa turiko turakora. Sebwe ibikorwa turiko tubikora nk'abaririmbyi bavuka ku mutumba mwiza wa Busekera, twavuze ati si ngombwa kwisi tuzosiga uko twayisanze, ifu yuko hagira ikintu tugiye duhinduyeko mu buryo busa n'ubwo nyene. Rero umuntu atodushigikira ntiyoba ari intwari. Umuntu wese uzi kuri intwari, ufite indoto y'ubutwari, uri kuranyumviriza kuri Azwan TV, umenye yuko ugushigikira iterambere ari kwishigikira ubwawe kandi ari kwitera iteka ubwawe. Tubandanye rero twitera amateka. Murakoze cyane bakunzi ba Azwan TV, nkuko nari babwiye, nari nagendeye abaririmbyi basanzwe bavuka ku mutumba wa Busekera, aho mu kubonana nabo bambwiye ko hari umugambi bariko barakora. Rero turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro, dushimiye n'abantu mwese mwamaze gufyonda subscribe. Nawe utarabikora bikore muri bwa bumwe kugira ngo bandanye kwironkera ibiganiro byinshi by'ugwaruka n'ibyo bariko barakora. Hama mwabyumvise mubashigikire, uwumva hari ico yoterera muri kino gikorwa c'iteka acaza ngaho muri commentaire, hanyuma ndamubwira ingene bishobora guhura n'aba ba jene bihaye guteza imbere umutumba w'iwabo. Shalom shalom, turabakunda cyane kuri Azwan TV, mubandanye mudushigikira. Love you so much, may God bless you. Azwan TV, Azwan, together we can.